Perezida Trump yabwiye Zelensky ko Uburusiya bwifuza kugenzura ibice byinshi bya Ukraine. Perezida wa Amerika Donald Trump yabwiye uwa Ukraine Volodymyr Zelensky ko Uburusiya bwifuza kugenzura agace ka Donetsk kose kugira ngo hashobore kubaho amasezerano y'amahoro. Trump yavuganye na Zelensky kuri telefone kuri wa 16 Kanama 2025 nyuma y'ibiganiro byamuhuje na Perezida Putin w'Uburusiya muri Alaska. Trump yavuze ko Ukraine ikwiriye kwemera kumvikana kuko Uburusiya ari igihangange mu gihe Ukraine ari abanyantege nke. Abari hafi ya Trump bavuze ko mu kiganiro yajyanye na Zelensky, Trump yavuze ko Putin yiteguye guhagarika intambara mu gihe ingabo za Ukraine zaba zivuye mu gace ka Donetsk kiganjemo inganda nyinshi. Reuters yanditse ko Zelensky yateye utwatsi iki cyifuzo. Ku rundi ruhande, Uburusiya bwigaruriye 15% by'igihugu cya Ukraine, harimo 3/4 by'intara ya Donetsk. Putin yemeranyije na Trump ko amasezerano y'amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine akwiye gushaka uko yasinywa hatabanje kubaho agahenge kifuzwa na Ukraine n'abanyaburayi bayishyigikiye. Biteganyijwe ko ku wa 18 Kanama 2025 Perezida Trump na Zelensky bazahurira muri White House mu biganiro bigamije gushaka uko intambara imaze imyaka irenga 2 yahagarara burundu.